rero igihe cya saa 9 y'ijoro abasirikare bo ku ipozisho ya gatatu ku Mutakura baraje mu rugo mu rupangu rwabamwo umwigeme yitwa Berize Ntakarutimana. Barinjiye mu rupangu abantu bose bababona. Abasirikare binjira mu cyumba ca Berize Ntakarutimana baramusaka. Mu nyuma barasohoka. Baca bagenda bamujanye. Umwana asigara ararira. Barasemera bati uyu mwigeme mutwaye he muri iri joro. Abasirikare barongowe na Kapitene Prudent Hezimana. Izina ngiryo rirazwe. Prudent Hezimana arabwira ati turazi ko mwama muvuga ngo turabicanye. Turagiye kumubaza ejo mu gatondo azoca garuka. Imyaka 4 n'inusu. Igisirikare cy'u Burundi ntigirigira cerekana iyo cyashize Berize Ntakarutimana. Muri rinzi Gositino. Ubwo mubwire yuko ipozisho y'igisirikare bena Kapitene Prudent Hezimana bakorera Pacifique Ninahazwe umunsi bagenda gufata Berize Ntakarutimana. Ubwo mubwire ko igipolisi cyase gutohoza ku byashikiye Berize kugira ngo gikingire Pacifique Ninahazwe. Ubwo mubwire ko ubutungane bw'u Burundi bwase gukira urubanza Prudent Hezimana ngo bumubaze iyo yashize Berize kubera ko butinya ko jewe no hamashikirwa ko natumye Prudent. Ugira umbwire ko leta y'u Burundi yanumye iranka kubaza Prudent Hezimana yashize Berize kugira ngo ikingire Pacifique Ninahazwe. Kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu mu 2016 umukozi w'iperereza intwazangabo yitwa Savino Nahindavyi yatonze ku kazi mu iperereza aho uwo munsi ari we yari officier de garde. Arakora akazi kiwe gushika ku mugoroba. Umukenyezi aramubaza igituma datashe. Savino amubwira ko bamutumye kubandanya akazi no mwijoro ry'uwo munsi. Bukeye mu gatondo umukenyezi ararindira ko umugabo ataha arabura. Kuva ico gihe Savino Nahindavyi ntarigera asubira kuboneka. Amatohoza twebwe twakoze aravuga neza ko Savino Nahindavyi yafatiwe ku kazi muri iryo joro. Aragenda arapfungirwa muri quartier 10 mu Ngagara. Amarayo hafi ukwezi ahohoterwa ubuzima. Mu nyuma yuba yahavuye agandagurwa. Umukenyezi yaramurondeye inshuro nyinshi araja kubaza mu iperereza. Asanga mu iperereza hari itegeko rivuga ko kizira ko basura kuvuga kubijanye na Savino. Umukenyezi ahava araronderwa nawe nyene agira yicwe. Ahunga igihugu. Muri pafe baramwima impapuro z'abana. Bava mu Burundi batorotse nabo bagira bicwe. Mushinga muri rimvyi Gositino uri muri Australia. Ubwo mubwire ko ari jewe noba nkoresha abakozi bo mu iperereza ku buryo bafata intwazangabo y'igihugu iri kwikora akazi mu iperereza ikaburirwa irengero ku kazi. Umuryango w'ubuzwe irengero ugatega ubwoba bagira bicwe. Abana bakabuzwa kuronka impapuro zo gusohoka igihugu. Bakarurira gutoroka bagira bapfe. Mu nyuma uwo muntu ntigera asubira kuboneka. Ubwo mubwire ko ari jewe nakoresheje iperereza ry'u Burundi mu kunyuruza intwazangabo yago. Ubwo mubwire ko ari jewe nabujije igipolisi cy'u Burundi gukora amatohoza ngo kimenye iyo Savino Nahindavyi yagiye. Ugira umbwire ko ubutungane bw'u Burundi bwanse gukora amatohoza no guca urubanza rwa Savino kubera ko butinya ko jewe no hava mboneka ko nanyuruje Savino Nahindavyi. Ugira umbwire ko ari jewe nabujije leta y'u Burundi kuvuga no kwemera ibyashikiye Savino kubera ko itinya ko jewe no hava nambara ibara. Ngubwo uburero bukenda guhaye. Fokode imaze gukora amadosiye amajana 2 turiko dutohoza ko dushira habona ajanye n'abafashwe bakabugwa irengero ryabo. Nta na kimwe dukora mu kinyegero cha tugishira ahabona. Mbwira igituma leta idatohoza kandi ngo ivuge kuri ivyo bintu. Mbwira igituma ubutungane buguma bunumye. Mbwira igituma igipolisi bidakora kuri ivyo bintu. Abo bantu nakubwiye ko ari kuva mu 2015 gushika uyu munsi idosiye ya nyuma dufise y'abantu baherutse kunyurwa vuba n'abahungu 2 bava muri commune Rusaka mu ntara ya Mwaro bafatiwe Muramvya kwigenekezo rya mbere muri kuno kwezi kw'icenda nyene turimwo ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Bakishwa muri brigade y'Muramvya mu nyuma wabahawe ubutwara iperereza mu ntara ya Muramvya yitwa Felix Havyarimana. Kuva bafashwe uyu munsi baye imisi 27 batarigera berekana iyo basize. Uwitwa Bienvenue Ndacyayisaba n'uwitwa Jerome Ntakarutimana
bose bava muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Ugira umbwire ko abo bantu ntituzi ko bazotinda bakaboneka, ariko turatanguye kwihebura turavye umwanya uhaciye, kuko hari abandi bo bagiye baboneka bafashwe nyuma yabo. Tutanguye kwihebura kubona bataraboneka. Mu minsi iza n'ivyabandanye kutuzubakira mu gitigiri c'ababuzwe irengero. Ugira umbwire ko ari jewe nakoresheje abatwara igipolisi Muramvya n'utwara iperereza Muramvya mu gufata abo bantu, hanyuma ngo umbwire ko ari jewe mbuzi igipolisi kurondera iyo bagiye. Ugira umbwire ko ari jewe mbuzi ubutungane bw'Imuramvya gukora ngo bukurikirane abanyuruje abo bantu. Ugira umbwire ko ari jewe mbuza leta y'u Burundi kuvuga iyo basize bienvenue na Jerome. Hano hari ikibazo dukwiye gutorera umuti, kuko igihugu cyacu carabaye nabi, kubona abategetsi bagenzwa n'ububeshi gusa no kwambika ibara uba ariko aratabariza umuntu. Reka ndabivuge ndabisubiremwo, ndazi neza ko ejo nibagutwara uwawe uzontabaza, kandi urazi neza ko niwa ntabaza nzobishira habona. Ndabimenya kubera ko abarundi bose babuze ahandi bitura, ahubwo bati abo dusigaranye bashobora kuba kuvuga ni ba Pacifique, ni ba Mbonimpa, ni ba Anshere muri Ligiteka, n'abandi bahandi hagati y'akazi na muntu, nibo basigaranye bashobora gusemerera. Nagomba mu kurangiza hano ce nibutse ijambo ryigeze kuvugwa n'umupasitori umwe wo mu Budagi, ndakunda kurisubiramwo, Martino Nimmer, niwe yigeze kugira ati jewe nari pasitori mu Budagi, navuga ijambo ry'Imana. Intwaro ya Hitler itangura kwica abantu. Abambere yakariye cyane n'abayahudi, abo barahahoneye. Jewe nari pasitori w'abakizwa, abayahudi ntacyo bari bambwiye, kuko abantu ntibemera na Yesu, ntibemera Yezu. Abo bantu nafata ko atarabo turi kumwe. Igihe baza kubafata narinumiye ko nari pasitori, sinari kwivanga n'ivya politike, nawe nivyo bitandaba, narinumiye. Mu nyuma itiratangura gufata noneho abakomunista. Abakomunista n'abantu bavuga ko Imana itabaho, abo bariko barafatwa nagira ntikumbure ariko aravura igihugu ko atwara abantu bavuga ko Imana itabaho, barafatwa baragenda baricwa. Ndinumira, sinari umukomunista, ivyo bintu ntivyandaba. Ati mu nyuma arafata n'iyindi migwi, yavuze indi migwi itandukanye. Hariho aho hafashwe abakatolika, hari abafashwe abasosiyaliste, hari abafashwe abari mu masendika. Hose yavuga ati ivyo je nabona bitandaba kuko sinarimwo, narinumira, ntivyari bindaba. Ariko umunsi nanje naje gufatwa, nta numwe yavuze, kuko bamwe bavuga bari baheze. Mugenzi Gositino n'abandi bariko baranyumviriza, abanywanyi ba CNDD-FDD, nagira ndababwire kuba tugifise mu Burundi abantu naho bahunze bagishobora kwakira amarira y'abarundi, bagashobora gushira ahabona ibitagishobora kuvugika mu Burundi. Ibyo dukwiye kubishimira Imana, tukongera tugashigikira abo bake dusigaranye bagishobora kubikora. Eregejo tutabashikiye bashobora kubanumya nabo nyene bigahera ku Burundu. Aho niho rero uzoshikirwa wewe n'abawe, bakabatwara atanumwe agishobora kuvuga. Kuko ubonye intwari tubaho ubuzima bw'umuntu, ukabuzi ko witwa umuntu, uzumenye ko n'ubwawe batazobwubaha, uzumenye ko n'ubw'umwana wawe batazobwubaha, uzumenye ko n'ubw'umugore wawe batazobwubaha. Nimba batubaha umuntu, uje wa mbere ubona ari kure yawe, niwashikirwa ntibazokubaha, nawe uzogenda atanumwe asigaye avuga. Ndakwemereye jewe ku munsi nzoba ngifise utuguvu tugushobora kuvuga, umunsi hari icyo nzoba ngishobora gukora, niwambwira uwawe banyuruje nzomwerekana, naho bazontuka nzobikora. Ntituvuga ngo twanka intwaro ya naka, nta na rimwe tuvuga gutyo. Perezida Nkurunziza yaradutwaye imyaka 10 kuva mu 2005 gushika mu 2015. Muri ico kiringo twaramwubaha nk'umukuru w'igihugu, kandi ushima iyo umuntu bamwubashe nk'umukuru w'igihugu baramusaba. Twaramwandikira, twarasohora amatangazo, iyo tubona ko hari ikintu kitameze neza tukamusaba ko agikosora, agitumbereza. Burya uri umutegetsi, erega uri umutegetsi bakagusaba, baba kubashe nk'umutegetsi, kuko tutamwemeye nk'umukuru w'igihugu nta na kimwe twosubira kumusaba. Ubona je hari icyo usaba, sindi umukuru w'igihugu. Ubona wewe hari icyo ndagusaba, nturi umukuru w'igihugu.
mugabo mvuze ngo perezida Varisito Ndayishimiye mvuga ngo turasabye ko agira gutya kubera ari umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga n'icyo dupfana abanyagihugu n'umukuru w'igihugu, icyo nicyo bapfana. N'umuntu dutora dushiraho tukaba twarumvikanye uwo twemera ko twatoye ingene atogwa. Ntibisigura ngo n'umwe wese muri twebwe aba yamutoye, igihambaye nuko tuba twarumvikanye ingene urukino rugenda. Uwo twemera ko yatowe tukaba tufise ibyo tuvuga twemeranya akwiza kugira ngo abe ari uwo dutoye twese, naho umwe wese ataba yamutoye. Rero yatowe aza ari umukozi wacu, tukamwubahiriza mu mabanga afise, tukagumana uburenganzira nka bene gihugu umugani wabo, nk'abanyagihugu tukaba dufise uburenganzira bwo kumubaza ico tutatahura, tugumana uburenganzira bwo gusaba ico twaza ko gikwiye gukorwa, tuguma turi abanyagihugu bafise uburenganzira bwo gushima iyo hari ico cyakozwe babona kibanezereje. Maze iyo anarangije ikiringo ugasanga akibirekuriwe akitoza kandi tukamutora canke tukamuhana. Ivyo vyose ni uburenganzira bw'umunyagihugu. Rero muri ico kiringo c'imyaka 10 yiwe ya mbere nta mashirahamwe yigenga nigeze numva avuga ko atemera ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Nta shirahamwe na rimwe ryigeze rivuga ivyo bintu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu migambwe mu baroberi abo barashobora kubivuga kuko bumva bo n'umukino wa politike. Mugabo mu mashirahamwe yigenga nta jambo nk'iryo twigeze dusohora no musi umwe. Twebwe twaremera icyo bita la légitimité du pouvoir, twaremera ko ari ubutegetsi bw'u Burundi, tukamwemera nk'umukuru w'igihugu. Rero ico tucumvikane ko aho nta kibazo kihari. Ikibazo cyagiye kuba mu 2015. Twebwe twaravuze neza ko kuva mu kwezi k'umunani mu 2015 tutazosubira kumufata nk'umukuru w'igihugu, kuko amategeko y'igihugu atamwemerera gusubira gutwara ico kiringo. Hagati rero y'2015 gushika mu 2020 Petero Nkurunziza twe ntitwamufata nk'umukuru w'igihugu, twamufata nk'uwihagiye ubutegetsi ku nguvu. Niko twamufashe muri ico kiringo cyose. Aho tuvyumvikane niko twe tubibona. Wewe umubona uti ni umukuru w'igihugu wakunda, ni uburenganzira bwawe, mugabo twe twamufata ko atari umukuru w'igihugu kubera ko yahagiye aho nyoye ivyo abarundi bumvikanye. Rero tuje kukurikira Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye arafise abo bahiganywe mu matora. Aba bahiganywe baravuze ko batemera ibivuye mu matora, twarabonye utunenge twinshi twaranze ayo matora, ariko mu mashirahamwe yigenga ntibavuga ngo Varisito Ndayishimiye si umukuru w'igihugu. Nta shirahamwe na rimwe muri aya turi kumwe ndumva bavuga ngo si umukuru w'igihugu. Kubw'ivyo twe tumufata nk'umukuru w'igihugu. Ni naco gituma wumvise imvugo tuvuga uno munsi itandukanye cyane niyo twahora tuvuga mu butegetsi buheze. Turemera ko Burundi bufise umukuru w'igihugu muri kino gihe. Mugihe twemera ko Burundi bufise umukuru w'igihugu, kubera ko nabo bahiganywe niko ntibemeye ibyavuye mu matora, ariko kandi ntibahakanye leta yagiyeho. Ntibigeze bavuga ko batemera umukuru w'igihugu. Muri ico gihe uwo bahiganywe avuze gutyo si uw'inyuma yoza kuvuga ngo ntiyemera uwo bahiganywe yemeye ko ari umukuru w'igihugu. Muri ico gihe impari z'ico nibaza ko atazikiriho. Ubu ico babwira Perezida Ndayishimiye amubwira bati dukeneye ineza y'abarundi bose. Tumusaba ko afata ingingo zifatanya abarundi akaba umukuru w'igihugu w'abarundi bose. Tumusaba ko akora ibituma abarundi basubira kumvikana, abari hanze bagataha kandi bagakingirwa. Dusaba ko afata ingingo zituma uburenganzira bw'umurundi wese busubira kubaho mu Burundi, nkuko twabuvuganye yarusha, nkuko bwanditse no mu bwizwa shingiro, nkuko buri mu masezerano mpuzamakungu Uburundi bwagiye burashira ku mukono. Tumusaba ko ashiraho agwanya intwaro y'ibiturire, akayituza hakaza intwaro ikorera abarundi bose, atari intwaro yatubwira ati abantu batunze ku buryo batagishobora guharura amatungo yabo, ku buryo bigeze aho batubaha n'ibwizwa shingiro kubera ko batunze cyane mu gihugu abana biga bicaye hasi. Murumva ko twe tuvuga tuti ubahiriza inyungu z'igihugu. Tumusaba kurengera inyungu z'akagwi arimwo z'umugambwe wiwe, akabona inyungu z'abarundi bose, akaja mu ntumbero ituma igihugu gitekana, abarundi basubira kuba abene Burundi bose, ataba abankunzi n'abandi bitwa basi b'igihugu. Ivyo nivyo cyane cyane ariko arasabwa. N'ingingo rero nyinshi agenda arasabwa ko yohindura. Urumva uyu munsi kumbura harashobora kuba bamwe bavuga bati ntibamwemera, mugabo nko mu mashirahamwe yigenga twe turimwo ntabavuga ko Burundi butagira umukuru w'igihugu muri kino gihe.
ivyo nta n'abafashe Burundi nta na bamwe bavuga ngo nta mukuru w'igihugu ari mu Burundi, nta na bamwe. Bose baremera ko ari umukuru w'igihugu, ariko asabwa nawe kumenya ko umukuru w'igihugu. Ivyo ni ibindi bintu bibiri, kuvyitwa, kuvyemererwa no kumenya kuvyifatamwo nk'umukuru w'igihugu. Ivyo ni ibintu bibiri. Aha mbere hari impanuro ngomba gutanga ku bantu bafise ubutegetsi. Hari ikintu gitangaje burya mu Burundi, kumbona no kubwihereza ko abategetsi mu Burundi bigenza nko kumenga nibo bagwanya ubutegetsi. Umengo hariho uwundi muntu afise ubutegetsi atari bo, baguma bariko baratuka, baguma bariko barambika ibintu bibi, baguma bariko barasaba ko yohinduka, kandi aribo bafise ubutegetsi. Umenga ntibaramenya ko aribo babufise. Bumvirije abashikiye ubutegetsi bose benshi, kiretse mwe turiko turavugana ngaha, numva turiko tuvugana twubahana. Kenshi abantu bitwa ko bashikiye ubutegetsi bakoresha imvugo yo gutukana gusa. Umuntu afata ijambo agatuka abantu ngo nimbwa, ni mujeri, nibiki, ugasanga ni ibintu vy'ibitutsi gusa nivyo biri mu kanwa kabo. Ubundi abafise ubutegetsi barangwa n'iteka. Imvugo yabo ni imvugo y'iteka, ni imvugo yisoneye, ni imvugo iyo bavuze umuntu avuga ati koko haravuze umutegetsi. Ugasanga niyo ariko araguhenda, niyo ariko arakugwanya, akoresha imvugo nziza wumva yiyubashe. Ariko kumva umutegetsi akanwa kiwe gasohora ibitutsi gusa, biratangaje. Kumva abafise ubutegetsi atakindi bakora atari gutukana, biratangaje. Hanyuma ufise ubutegetsi yirirwa aridoga ngo yabujijwe gutwara n'abatabufise, abariko aravuga ko vyamunaniye. Ni ukuvuga abafise ubutegetsi sibo bansaba jewe ngo ntusubire kuvuga ibi, ngo ntusubire kugira uko. No, abafise ubutegetsi barabukoresha ku neza y'abarundi bose. Nayo jewe ndi nyuma yabwo, ntaco basaba je ndi nyuma. Je nije ndabasaba. Nije ndabasaba. Urumva ko mu Burundi ibintu biracuritse. Uzokumva rimwe na rimwe utavuga ubutegetsi ariko aravuga yiyoroheje, yubaha, akoresha imvugo y'urupfasoni, ukumva ufise ubutegetsi ni watukana, ahandi ivyo biba bikorwa n'udafise ubutegetsi. Ivyo biratandukanye. Ubundi ufise ubutegetsi akoresha imvugo yo gusigura. Mu Gifaransa bavuga la pédagogie. Umutegetsi yumvise abantu badatahura ikintu arabasigurira bakumva, ntaza kubatuka. Kirazira gutuka abanyagihugu twara igihugu, kirazira. Ariko mu Burundi biracuritse. Abafise ubutegetsi bipfuza ahubwo ko twogira imvugo y'abatwara, bobo bakabandanya imvugo y'abadafise ubutegetsi. Nakamaramaza, ivyo rero bikwiye guhinduka.